bene data nagenda babwira ibintu vyose kubera twanjanjwe tugaheba Imana. Satani wewe n'abakozi biwe bagenda bapanga buri munsi. Reka ndababwire, mu burimyi Satani yarinjiye n'abakozi biwe baricara. Mu ndero Satani yarinjiye ahafata intebe muri izi nyigisho mu ndero ibi byo by'amashuri byo kwigisha abana. Mwiyobokamana Satani yarinjiye aricara. Mu ntwaro Satani yaricaye arashinga imizi. Mu bijanye no mu mibano haba mu ngo Satani yarinjiye n'abakozi we. Kubera iki natwe twebwe twakira ikintu cy'agaciro ntitwamenya ko twarose iby'agaciro tuca turanjanjwa. Twahawe inzahabu turonka intabonwa ariko tuca turanjanjwa twigira nk'uko ataco twahawe. Ni nk'umuntu yo kugabira inzahabu, iyo nzahabu ko rutayizi ugaca ufata iyo nzahabu ugaca ugenda ukagenda ukafata umunyota kubacana muziko n'abacana kumbabura umunyota murabona, ugafata umunyota ukazora yisuka ku munyo ukazora yisuka ko no mu mashure ndagenda babwire abarezi abigisha mu nyumva bigisha uyu munsi nta giharuro wotanga nta devoir nimwe wotanga ngo umunyeshuri reke kukuzanira inyishu nabo utazi. Kandi iyo kubera iki Chat GPT icyo ushizeho cyose iguha response. Ni programa yashizweho ndabisubiyemo bakizwa muri kumurakoresha ibintu bya Chat GPT. Ndabisubiyemo iyi ni ntuze yaje kuducekinga ni perereza iyi migwi ikorana na Satani. Aba bantu bariko bagenzura isi bashizeho kugira ngo baturonderemwe amakuru yose turimwo, amakuru yose aturimwo tuyashire ahagaragara. Umuntu wese urumva ubuntu wibaza byo kugaruka kwa Yesu niyo bazi yindi mirongo niyo bazi ibindi abibaza Chat GPT. Bo bariko baregeranya amakuru, bariko barahimba, bariko baregeranya amakuru y'isi yose y'abitwa Abakristo. Kuko Abakristo niyo turiko turabaza ibibazo bitari bike. Ayo makuru bamaze kuyegeranya bazoca badukorera icitwa ikinyoma kiri fake, badutegurire novuga nti nico twokwita kugaruka kwa Yesu gutariko. Babikore mu ikoranabuhanga berekane ko abantu bagiye babuze baburi wirengero abantu cyo twihebura. Abantu benshi bitwa abakozi b'Imana uyu munsi bariko bakora umushinga wa Antikristo. Ikimenyetso cyambere ikizoba kwereka bashira imbere ivy'inyungu n'inda zabo. Barangwa n'ugwanko, barangwa no gukandamiza abo barongoye, barangwa no kugira iki no kutitaho abo barongoye, babimfuvye baba bapfakazi bobo nizana gusa. Ibisigaye ntubabwire ivyo kuja mu ijuru ntavyo bababaye inda zabo. Abo bariko bakorana na Satani binyegeza inyuma y'izina rya Kristo ariko ari abakozi ba Satani, bariko basohoza umugambi wa Antikristo. Naco gituma muntu uyu munsi amashengero ariko akora ikintu cyo kuvuga ngo reka tujane nibiye tujane nibigezweho. Ngira umuntu akorera Imana ariko aja mu ijuru yemerera abagabo n'abagabo basambana ngo nibagira iki ngo nibahezagirwe mu rusengero. Ubuho bariko bahabwa n'amabanga. Nje ndazi amashengero amwamwe harimwo abitwa abakozi bayo bitwa ko abakozi b'Imana mugabo ari abagabo basambana n'abagabo. Ndabizi kuko navyo byaratswe kunkorako. Nimba dusinziriye Satani n'akagwi kiwe kamukorera ntigasinziriye. Sintinya kubivuga nagiye ndaba mu byagiye biraba naha mu Burundi haba mu bikorane bimaze imisi biba ukabona ko ari ibintu byahindutse mu ishengero ry'Imana. Ni prayer Satani. Nagenda bibabwire kandi bivuge neruye. Yesu kuko jewe nta muntu nkorera Imana niyo yampamagaye. Yesu nashimwe. Naco gituma ganda babwire mu kintu cy'iyobokamana Satani yarinjiyemo Bwose hoho acaricara. Novuga ni Satani yarinjiye yambara umwambaro w'ubupastori acaragenda yicara hera aricara neza arashinga imizi. Niko bimeze bene data. Naco gituma muzobona uyu munsi ndabisubiyemwo bene data bakizwa muri mu mashengero atandukanye waba uri umuangirikane canke waba uri umuki sigurira wewe ushobora gusengera umupastori w'umugore bigenze gute? Haraho urabona katolika ikiri umupatiri w'umugore bajya bo bazi ivyo barimo mugana mwe ntimuzi ivyo murimo murabuze n'ivyo mukina navyo. Genda mura guhera mu isezerano rya kera nta mutamvyi w'umugore yabaho. Genda mura no mu ntumwa mubo yatoye nukuri Maria nyina wa Yesu muba gore wo mu isezerano risha nta numwe amuruta. Ariko ndababwira none ko Yesu mubo yatoye ngo babintumwa ko atahere kuri Maria.
kubera iki ishengero atarisigaranye Mariya akarizigarana Petero? Bantu uyu munsi mubuze nivyo mukina, naco gituma aba bantu muri ko mwimika abapasiteri b'abagore n'ababifise mu mitwe, ndetse unye imitwe yahiye ngo bitabe bitagize iki. Nagenda babwire ibyo byose abo bose bari kwakorera inde antikristo. Ikindi bagomba kwivyiza vyiza byose biherera bitumbera kuri bo, bari kwakorera antikristo. Ikindi nta butumwa bwiza bwo kwihana bashaka, nta bihana ibyaha bakeneye, ndetse n'amasengesho ntayo bashaka, mbere naho bari barayabuza bakayirukana. Bari kubakorera antikristo kuko barazi ko amasengesho abayeho amaze kubaho baca bagira iki, ivyo biramenyekana. Ikindi congerako aho bari banka n'abavugishwa, nubwo hagwiriye abavugishwa b'ibinyoma, kandi abavugishwa b'ibinyoma bo barabemera, muga abavugishwa b'ukuri nabo bakabagwanya kuko bahava basiro bakavuga ivyabo. Abo bari kubakorera antikristo. Sintinya kubivuga ndabandanya. Ikindi kibaranga nuko no mu mashengero yabo ntibimika batowe n'Imana, bimika bonye nabo batoranije, bimika bo mu nzu zabo, bimika abahungu babo, bimika bakwe babo, bimika bakazana babo, bimika bene nyina. Ntibimika, ntibaha ibikorwa by'Imana ababishoboye babitoranijwe n'Imana. Abo bari kwakorera antikristo. Ntibitaho igikorwa cy'Imana, ntibaraba imfuvyi, ntibaraba abapfakazi, bitaho inda zabo. Bari kwakorera antikristo. Ni umugambi wa Satani. Ndagenda babwire iyo abantu twari ko dukorera neza Imana, nta bubukene dufise, nta n'ubukene buri mu gihugu, nta niba mu gihugu nkuko biri kubiraba muri kino gihe byobaye, kuko turi imbere y'Imana, tuba tubereye izamu igihugu cyose, tuba tubereye izamu abantu bose, tuba tubereye izamisi. Nimba abantu byatunaniye gusenga, umenye ko hari abiyise abanyezamu b'isi n'igipolisi cy'isi kijejwe konona no kuyobya no kugira nabi no kwica ubwoko bw'Imana. Ibyo mubimenye. Yesu adutabara. INTAHE NGIRAKAMARO TV. Umwami Yesu ari mbese niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru, bakunzi b'Ingirakamaro TV, namwebwe mwese mudukurikirana muherereye ku migabane itandukanye y'isi, ndabaramukije amara umwami wacu Yesu Kristo. None rero nsuyogirirwa ubuntu n'Imana bwo kugaruka ndi mwene so niyo nizeye Eliya. None rero reka dusenge kugira ngo tubandanye n'ijambo ry'Imana. Yesu nabahezagire. Uhoraho umwami Imana data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kuri Imana igira neza, ndagushimiye ubw'urukundo rwawe, ndagushimiye ubw'icubero cyawe nyakubahwa, mu izina rya Yesu Kristo Umunyazareti yapfuye akazuka, kongira ubuntu nawe nyakubahwa wo gusaba kugaruka hano mu kino gikorwa cyawe. Ndakwinginze Mana ungirire neza, ubanze umbabarire, unyihanganira amaraso ya Yesu Kristo amboneke ko ansigure kandi antiyorora imbere wenyine imbabazi nyinshi. Uzoba ukoze ibisigaye, waye kaze na karibu ucibana nanje muri iki gikorwa, ntabari jewe ariko abari ugaragara. Uzoba ukoze, ngwino wivugire, wigishe kandi wishyura ubwoko bwawe. Mana uzoba ukoze, nsengeye umuntu wese azakurikirana aya majambo kuva mu ntango gushika mu iherezo, uramugira neza kandi ugira umukuye kandi wongera ugira umushikanye. Uzoba ukoze, ubuntu n'ubushobozi bwawe bube mu ijambo kandi bushishikare kuba ku muntu wese nyakubahwa azokurikirana bino, hanyuma kano kanya ngo kaze na karibu, ngwino hano abari wewe ntabari je. Uzoba ukoze mu izina rya Yesu Kristo mbisavyemwo, amen. None rero bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru, tumaze igihe turiko turaganira ibitari bike, nubwo hari ibiganiro bimwe mu mazi imisi mutumva, ariko si uko nabihevye canke nacecetse, nuko hariho ivyo nkiriko ngena ndarondera buke buke kugira ngo vy'ukuri tugende dufashanya muri vyinshi. Byo ntashoboye kubakorera hano, murabizi yuko
nsanzwe nza ndabibaha mu magroupe atandukanye, harimo amagroupe y'Intahe Ngirakamaro ndetse n'ayandi magroupe menshi sanzwe nkorera mu kino gikorwa. None rero reka tubandanye n'iri jambo dusanga mu Baheburayo, ariko kandi nkongera ngatera intege abantu musabikanya bino biganiro tugenda tubaha ibiganiro bica ku Intahe Ngirakamaro cyangwa ubutumwa bwiza. Burya kubiha abandi no kubwira abandi ubutumwa bwiza naco ni gikorwa umuntu wese azohemberwa bivanye n'ukuntu agikora. Yesu nabahezagire. Nivyo koko kino gikorwa turiko turagikora kiradusaba uburyo, kiradusaba n'umwanya, kandi kiradusaba n'amasengesho. Ni naco gituma n'ubene data mubandanye mudusengera, kuko ibi nibikorwa umugwanizi agwanya cyane, kuko murabizi bamwe muri mwebwe harawe bimaze gufasha bigatuma mumenya ibi canke biriya. None rero bene data, Yesu nabahezagire. Reka tubandanye Abaheburayo igice ca 2. Yesu nabahezagire. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo ntitwanjanjwe kugakiza. Ndasoma mu izina rya Yesu. Nico gituma dukwiye kurushiriza kwitwararika ibyo twumvise, kugira ngo ntidutwagwe akayombekere tukabivako. Kwijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryagumyeho, kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikageregwa ingero bikwiranye. Tweho tuzokwikiza dute nitwanjanjwa kugakiza kangana gutyo? Kabanje kuvugwa n'umwami wacu, kagakomezwa kuri twebwe n'abakumvise. Imana ifatanije nabo kugashingira intahe, iyishingisha ibimenyetso n'ibitangaza n'ibikomeye by'uburyo bwinshi n'ingabire za mpwemu yera zagabanganijwe nk'uko yagombye. Yesu nabahezagire. Naya majambo y'Imana bene data. Iri jambo ryo kwanjanjwa niryo ngomba ko tuganira ko. Yesu nabahezagire. Ijambo ryo kwanjanjwa ni ijambo risanzwe rimenyerewe mu Kirundi. Kwanjanjwa muri make nugufata minenegwe ikintu c'akamaro wari ufise, ntutawure gufise ikintu c'agaciro, ahubwo ukagifata nabi. Kandi ugifata nabi, ikintu yugifashe nabi kiragira iki? Kirononekara, kigapfa. Yesu nadutabare. Aha rero uyu mwanditsi yari karahanura aba bakristo ati ntimwanjanjwe kugakiza. Ati none twebwe tuzokwikiza gute? Ngo twe tuzokwikiza dute nitwanjanjwa kugakiza kangana gatyo? Yesu nabahezagire. Bene data, burya abantu benshi twari twaragira ubuntu, turamenya ivy'ukuri. Yesu nabahezagire. Burya abantu benshi ntimuzi ikintu twakiriye, abantu mwakijijwe, abantu twakijijwe, abantu twihanye ibyaha, abantu turi mu nzira ijya mu ijuru, ntituzi icyo twakiriye. Yaba twe tuzi ikintu cy'agaciro dufise, ntitwocanjanjwe ko. Yesu nabahezagire. Burya naganda babwire abantu benshi, iyo bariko barakora ibikorwa baramenya icyo bagomba gukora n'icyo bagomba gushikako, niyo bagomba kuja n'intumbero icyo bagomba gushikako. Yesu nabahezagire. Twebwe twakiriye agakiza kugira ngo tuje hehe? Mu ijuru. Naco gituma vyasaba ko ngaho umuntu wese atanjanjwe. Ndabizi neza mu bazokurikirana ibi biganiro harimwo abakijijwe n'abitwa ko bakijijwe. Mvuze abakijijwe n'umuntu by'ukuri yumva ko ari muri uru rugendo by'ukuri, ko agomba kuzoshika mu ijuru, agomba kuzobona Yesu. N'abandi rero bitwa ko bakijijwe, abo nabo ni wa wundi avyibereyemwo uko nyene. Bamwe bazi yuko ivyo arimwo ari ivy'abavyeyi, abandi babirimwo kubw'agakuku, abindi babirimwo kubw'inyungu. Babona ati jewe mbaye umukizwa ubwa mbere, abakizwa ntibanywa inzoga, abakizwa ntibasesagura, abakizwa ntibaja mu bubare, nzoca ntunga, bizogenda uko. Uwo rero nuwitwa umukizwa, si umukizwa. Yesu nabahezagire. N'abandi rero babirimwo kubera babizanywemwo n'abagenzi, nakako ari umugenzi, mbona noja gusengera hajya sengera, ariko umuntu akagenda ntahinduke. Wari umusambanyi waguma umusambanyi, wari umusuma ukaguma uri umusuma, wari umwicanyi waguma uri umwicanyi, uri umwiyorobetsi waguma uri umwiyorobetsi. Nukuvuga rero ngaho muri make
uri uwitwa umukizwa ariko nturi umukizwa. Yesu nabahezagire. None rero bene data, turi mu rugendo ruja mu ijuru, kandi burya ndababwiye nta rugendo ruburamwo ibigeragezo, nta rugendo ruburamwo novugamwo imitego, nta rugendo ruburamwo ibintu bishobora kugora umuntu. Yesu nabahezagire. Noneho turi mu rugendo rutoroshe, turi mu rugendo dufise umuntu bwa mbere, dufise ikintu kitugwanya, kandi ico kitugwanya naco nico tutabona. Tugwana n'ivyo tutabona, tugahangana n'ivyo tudashobora gufata mu buryo bugaragara. Yesu nabahezagire. Kenshi abana b'abantu hari igihe twijajara tukaja ahantu tukaba abantu by'ukuri tutazi ivyo turimo. Muti gute? Mwibaze, Satani yarinze yubahuka Yesu umwana w'Imana, azi ko ari Imana, akamugira ukuraho, akamugerageza ukuraho, akamubwira amajambo araho. Mbega twebwe turi abana b'abantu, iyo tuba tudafise Yesu yadupfiriye vyogenze gute? Ikibabaje nuko abantu tudaha agaciro Yesu. Ikibabaje nuko tutariko turamuha icubahiro akwiye. Ikibabaje nuko tutariko turaha agaciro izina ryiwe n'amaraso yiwe. Abenshi baratitura amaraso yiwe. Birababaje ugasanga umuntu yitwa umukizwa, ariko ukaraba ibikorwa akora bigahakana icari. Mu bisanzwe uko no gutitura no gukengera iki amaraso ya Yesu. Iyo umuntu yakengereye amaraso ya Yesu, ni kuvuga abakengereye n'ibikorwa byose yakoze, abakengereye ububabare yagiriye ku musaraba, abakengereye ubumana bwiwe, abakengereye n'ijuru, kandi abakengereye n'abariko baraja mu ijuru bose. Naco gituma iyo umuntu yanjanjwe hapfa ibintu vyinshi. Yesu nabahezagire. Iyo umuntu yanjanjwe hononekara ibintu vyinshi. Iyo umuntu yanjanjwe agira uruhombo. Iyo umuntu yanjanjwe nimba cyane mu gikorwa kanaka kacanjanjwa ko arahomba, ivyo bikahonera ndetse n'abandi bakahagira uruhombo. Uko mw'ivyo yanjanjwe ko hari igihe byo byofashije abandi bigakiza abandi. Naco gituma bene data, hari jambo maze igihe numva niyo ndiko ndaganira n'abandi, hari jambo maze igihe numva kandi rikambabaza. Uzawumva muri iki gihe ngo abakizwa barabakera, kazawumva ngo abapanekoti barabakera, ngo abakizwa barabakera gute? Kubera ko abakera ntibanjanjwa nkuko abakino gihe turiko turagira iki, turiko turanjanjwa. Abakera baramenya bati je ndiko ndaja mu ijuru, ko ndiko ndaja mu ijuru ntegezwa kwirinda mu buryo bwose, ko ndiko ndaja mu ijuru ntegezwa gukundana, ko ndiko ndaja mu ijuru ntegerezwa by'ukuri gukorera Imana neza nkuri karaja mu ijuru. Ariko uyu munsi abantu turiko turakorera Imana nk'abagomba ubutunzi. Yesu nabahezagire. Nagenda babwire, hari indwara ikomeye yateye abakizwa. Indwara yateye abakizwa, kandi iyi ndwara rero ndagenda babwire n'umugera urusha ubukare sida, n'umugera urusha ubukazi. Izi ndwara zose tuzi bavuga ngo ntizivugwa, kiretse yuko nizi tuvuga ngo ntizivugwa, kiretse ko ijuru rizivura. Yesu nabahezagire. Zifise ku bushobozi. Iyi ndwara ngira ndababwire, ni indwara irusha ububi kansera, ni indwara irusha ububi ibindi byose tubona muri isi. Yesu nabahezagire. Iyi ndwara rero yateye abakizwa bakino gihe, ni iyi ndwara ivuga ngo turi mu gihe cy'ubukene, turi mu gihe cy'ubuzima buzimvye, turi mu gihe kigoye. Ubu rero harageze ko twigwanako ngo tugire ubwenge. Yesu nabahezagire. Satani irategeye abakizwa mu ijambo rivuga ngo kugira ubwenge, ngo tugire ubwenge, twe gukizwa nk'ibijuju, ngo nta mukizwa yobaho adafise amafaranga, nta mukizwa yobaho adafise inzu nziza, nta mukizwa yobaho atagifise ibi nibi. Nico gituma abantu mubona uyu munsi bariko barakizwa nabi. Kubera iki? Ntibaje mu ishengero kubwo gushaka gakiza, n'abaje mu ishengero kubwo gushaka gakiza bahasanze abandi bamaze gukizwa nabi, bamaze kubabaja b'amafaranga, bamaze kubabaja b'ivyisi, bice bituma n'abari baje barondera Imana bakizwa nabi. Yesu nabahezagire. Muze murabi umuntu afise abana, yavyaye abana, burya utuntu tumwe tw'utugugu canke tw'ingeso umwana mukuru aba afise, iyo abavyeyi badacunze neza n'ababakurikira baza bagira bya bindi, kuko bagenda bararaba ibyo mukuru wabagira.
naco gituma nawe uyu munsi abakizwa turagwaye ingwara Yesu nabahezagira ingwara yitwa ngo reka twiruke n'ubuzima reka twiruke n'amafaranga uko ubuzima burazimvye Yesu nabahezagira naco gituma uyu munsi abantu bakora ijoro n'umurango yemwe imigambi amaproje ni menshi kwiteza imbere byagwiri kandi gutera imbere ni vyiza kuko naganda babwire bene data no mu bantu bagiye bagorokera Imana bakubaha Imana murabe Aburahamu nk'ibintu yari afise ibintu vyinshi ba Nowa bari bafise ibintu vyinshi murabe Yobu yari afise itunga uyu munsi novuga ntirifise abantu bake ariko barubaha Imana Yesu nabahezagira barubaha Imana igituma Imana yabahivye n'ubwa mbere babanza kuyubaha ariko uyu munsi nagenda babwire iyi ndwara rero iragwaye irisha abantu Yesu nabahezagira kandi iyi ndwara tugiye kubiraba neza yavuye ku kwanjanjwa rero Satani wewe nagenda babwire Satani wewe abona imbere kurusha uko twebwe tubona imbere Satani abona ibintu biri imbere planini no kuvuga wewe n'igihe gisigaye kugira ngo Yesu agaruke wewe kuko umwanya wewe wasigaranye arawuzi kugira ivyo birangira arawuzi muga twebwe abana b'abantu ntituzi ivyo turimwo nico gituma harimwo plan zimwe tugenderamwo tutazi n'ivyo turiko turinjiramwo abantu tukabigwamwo uko nyene naco gituma uyu munsi mubonye hari inzara kandi murabizi mu byo Yesu yasize avuze bizoba mu gihe cy'iherezo inzara irahari dusanzwe tubizi mwumva ukuntu hari ibintu twaburiwe ariko mwuko kuburirwa abantu ntitwumva turi mu gihe cy'inzara turi mu gihe cy'ubuzima buzimvye ndavyemeza ko turi mu gihe cy'ubuzima buzimvye utirutse vraiment kubaho biragoye muri iki gihe utirutse kuronka inzu biragoye utirutse gutunga umuryango biragoye ariko mwuko nyene mwiki kibazo turimwo Yesu nabahezagira iki kibazo kirisha abantu kuko nagenda babwire uba abantu benshi bariko bakizwa badakijijwe igituma bakizwa badakijijwe kubera ukwanjanjwa kwabo kwitangiye abandi ngo basengere igikorwa c'Imana baririre igikorwa c'Imana kubera ukwanjanjwa kw'abantu twakijijwe tukabera abandi bitsitaza tukaba inzugi zitangira abandi gukizwa neza abantu indwara igiye kubahitana ari benshi kandi igiye kubica abantu benshi uyu munsi hari abantu bakizwa kuko abona amafaranga aca ku kwezi ayarya kayamara atacaronse mu muryango hagaca haba induru yibazo rero bimaze kuba byinshi mu muryango acemva ati sha jewe mbona umenga kugira ngo basi nikingire mbona umenga nokizwa akaza gukizwa atari uko aje kurondera ijuru ariko ari uko aje kugira ngo ibibazo byiwe bitora inzira kandi se iyaje biratora inzira kuko nimba yahoranwa amacupa 8 ku munsi agacaza akihangana akakiza kakamufata ntasubire kuboregwa murumva yuko ibibazo byo biba bitoye umuti nimba aje mwishengero yorararagwana atera kavuyo mu rugo agwana n'umugore nimba ari umugabo canke nimba ari umugore yaratera kavuyo mu rugo kwera inzoga mwico gihe bigahera no kuvuga iki kwa ruhande rw'ivyo yashaka za nyungu arazi ko Yesu mwibuke yavuze ngo ntawahevye byose akankurikira atazobishumbushwa umurengera muri ubu bugingo ubuzima turimo no mu buzoza rero hariho abantu rero bazoherukira impembo ingaha mwisi ariko mwijoro atayo bafise kubera iki wewe yaje afise objectif y'ibyo agomba gushikako Yesu nabahezagire umuntu akaza mwishengero ko afise ikintu kanaka bati bo nkubu unye ndabona naka kubera ari umukizwa arafise inzu nziza ntaboregwa ntagira iki burya nanje noja hajya ahantu byogenda neza akaza afise uwo mutima atafise umutima wo guhinduka ngo aje mwijuru ninaco gituma muzotangara umunsi mubonye abantu arabasambanyi bari mwishengero arabasambanyi arabakozi b'Imana arabasambanyi arabapastori arabasambanyi arabungere arabasambanyi arababishop arabasambanyi arabaprofete arabasambanyi ari bya bindi byose by'ibyubahiro muzi igihe kimwe ntarihana nariko ndaganira n'abapadiri ndetse na bari muri aya mabanga yabo bari mu bwoko bw'abafaratiri tuko turaganira hari muri iki gihe inyigisho zo mu mashuri zari zihindutse hakaza inyigisho hakaza mu mashuri ya fondamentale niho ico gihe batangura kuvuga bati erega bariko baraganira hagati y'abaterega muri iki gihe murabona umuntu ariga gaheza amashure ntaronke akazi
ati none rero mu gihe rero umuntu abonye atoronka akazi akaba yasanzwe aciye ubwenge aciye kwiga seminare biba byiza kuko ho haracariho ubuzima mu gipatiri haracariho ubuzima umuntu arashobora kuronka kwambara neza tangorane akaronka gacupa tangorane udufaranga tukaboneka gatunga umuryango abibo bakaronka atakibazo. None cyamwibaza rero nk'umuntu yakimwe ivyo bintu birababaje bene data. Cyamwaza nk'umuntu yagiye gukora igikoko c'Imana ariko hari inyungu yagiye aviza imbere. None uwo muntu ugira uvuge ko azohava kuzanira ibintu by'ukuri bizogushikana imbere y'Imana. Ubaza ko azohava kuzanira ibintu bigukiza. Ubaza ko azohava kwitaka kwitwararika. Nkandi wewe ico icyamuzanye yarazanywe no kurondera ibinure wewe icyamaze nukurondera inyama nukurondera ubwoya wewe uri ntama nukuvuga iki azokurya agushikura ubwo. Imana dutabara. Burya bene data turi mu bihe abantu twari dukwiye guhumuka, turi mu bihe abantu twari dukwiye kureka ibintu byo kwanjanjwa. Umuntu akamya ati none koko je ko nitwumukizwa je sinzi ishengero usengera hamwe amadini muri iki gihe ni menshi. Ushaka n'umupanekoti ukamwangirikana cyangwa ukaba n'umukatolika ukaba mbere uwo ari we wese ariko banzura buti mbega ibi bintu ndimwo koko ndi mu nzira yo ibintu ndimwo ndiko ndaja mu ijuru cyane sindiko ndajayo. Ubanzura ni wabona kutari kurajayo uheze wikebuke. Yesu nabahezagira uko nagenda babwire bene data uyu munsi abantu benshi banezerwa no kwitwa abakristo banezerwa no kwitwa abakristo. Mugaragenda babwire yuko ijuru ntirizojamwo abakristo rizojamwo abantu bakoreye Kristo. Kwitwa umukristo sico kimwe no kuba warakoreye Kristo. Kuba warakoze ntibisa nuko uri umwana w'Imana. Ijuru rizojamwo abana b'Imana rizojamwo abakoreye abariko abitwa ko bariko barakorera Imana. Uko ari umuntu witwa kuri karakorera Imana ariko abikora mu manyanga no mu binyoma ariko abikora kubw'inyungu ziwe no kubw'inda yiwe atari kabikora kubw'inyungu y'Imana. Nagenda babwire bene data abantu benshi muri no myaka bariko barakora ibikorwa bizana inyungu zabo bitazana inyungu z'Imana. None nko kuba uri umukozi witwa umukozi w'Imana ukaba uvuga ubutumwa bwiza butuma abantu batihana ngo bave mu byaha butuma abantu badahinduka nawe nyene ntuhinduke. None ivyo bikorwa uri kurakora bitazanira inyungu Imana bizanira inyungu wewe ivyo ushakura bironka mu Imana nayo ico yagutumye wategezwa gukora utari kuragikora ngo kiboneke. None wumva uri kukora iki? Yesu nabahezagire. Nagenda babwire burya ari itandukaniro riri hagati y'umukozi n'umwana. Umwana akora ibyo mu rugo atuje akabikora neza kuko biba ari ibyiwe, ariko umukozi akora ibikorwa avuga ati nimba jewe kumbuse nariko gukora amasaha 5 reka ndayakore mbere rimwe na rimwe nakora yikurayo agakora ashinze ijisho ushebuje agira ati niyakubita urugo ntacyo ndaza kwigira muri canke ntangora niki akabikora uko avyiyumvira akabikora uko yigombeye kuko n'umukozi. Wewe ico bahuriye ko nuwakorera nagafaranga katabonetse biba bihagaze. Mugo umwana wo munzu arakora kihangana kavuga ati naho ibi byanse eje bizokunda bigende neza kuko ni ivyi wanje ni vya data kandi vya data ni ivyi wanje. Natwe twadutegerejwe kumerwa kandi mwe nabo bakora uko bakora igikorwa c'Imana bakagikora nk'abikorera bakagikora kugira ngo gitange umusaro gitange umwimbu mu bikorwa vy'Imana abantu bihane bave mu byaha baje mu ijuru. Ndababwiza ukuri mwe nawe niwe bazoja mu ijuru. Yesu nabahezagire. Kandi abantu bakijijwe bagaheba ibyaha wa muntu ushobora kurabuka mweze uti ndakwihweje nkaraba ukuntu meze nkaraba ugitonzo ufise nkaraba ubugwa neza ufise nkaraba ukuntu ukundana nkaraba ukuntu meze by'ukuri ndabona nanje noba nk'uko meze ndabona noza hajya ahantu usengera. Nukuri mwe nabo bantu bagenda babicitegerezo cy'abandi ndetse abandi bakihana bakava mu byaha kubw'ingeso nziza babonyeko. Nagenda babwira abo nibo bantu bazoja mu ijuru nibo bariko barakorera Imana nibo batariko baranjanjwa kugakiza. Abasigaye wa muntu ari jewe ndumukristo ko ndatwara Bibiliya mwari maranzi pastor aranzi mwishingiro baranzi padiri aranzi musenyera aranzi ushaka umenywe na papa birakuraba ijuru ritakuzi. Nagenda guhebuze Imana itagutabaye
amaherezo n'uburuhiro ni muri gihenomu. Rero bene data, kwanjanjwa ni bibi, kwanjanjwa bituma ibintu vyononekara, kwanjanjwa abantu bituma bagwara ya ngwara nababwira. Iyi ngwara abantu bagwayo kwiruka kwifaranga, abantu barirutse kwifaranga n'itunga n'ukuri. Ni naco gituma ni muraba abantu barankana, abantu uyu munsi ni zuguru hirya no hino mu mashengero, hirya no hino amashati bafatanye bariko barakwegana bagomba kunigana, ndetse rabajaga ati naka no mwica hajya nkasubira, naka vyogenda ukunkamubeshera. Abakozi b'Imana bakabeshanira mu bikorwa by'Imana kugira ngo naka bamuhagarike wunda haje, uragate igikorwa cojamwo naka kubera wo mu muryango vyogenda uku. Abantu gasanga igikorwa cy'Imana bagihinduye business yabo, abantu gasanga cyari gihe muraniyumvira bikanziga. None nimba Yesu yarinjiye kiya gihe muri ruge rusengero Yerusalemu agasanga ko baradandaza akabasohora, none azogirira gute abariko badandariza mu gikorwa ciwe bariko bonona igikorwa ciwe? Azobagira gute? Mane dutabare. Aco gituma bene data, kubera iyi ngwara nababwiye, abantu baranjanjwe baca baragwara. Kuko iyo umuntu yanjanjwe, nagenda nabwiye nk'ubu umuntu yanjanjwe ntagira isuku, ntamese, aragwara. Iyo umuntu yanjanjwe agapfa ukuntu agenza, agapfa ukuntu ibintu abikoze, aragwara. Hari ingwara zo kutagira isuku umuntu agwara. Umuntu aragwara amacinya, aragwara za kolera. Kubera iki? Hari ibintu aba yaranjanjweko. Iyo umuntu yanjanjwa no guteka biramunanira. Umuntu rero yanjanjwa, iyo bimunaniye no guteka agahekenya ibintu bibisi, aragwara inzoka. Abavukiye mu gisagara ntimushaka kubitahura, mugatwe nk'abana twavukiye ruguru, iyo umwana yari y'indoro nyinshi, ico biti indoro ni rigavu, umuvyeyi atabaye magabo ngo amukurikirana muguri imiti y'inzoka, umwana aragwara. Ikindi, iyo twahekenye ibijumbu, tukira abana twadohekenye ibijumbu bibisi biriko n'ibishanga, iyo wahekenye ibijumbu inzoka zo mu nda zaragira iki? Zarakurya. Kubera iki? Hari ibyo wategetse gukora utakoze, muri make wanjanjwe, wasamaye. Yesu nabayezagire. Umwana we naco yabimutwaye ko nta n'ivyo agiye n'ivyo atabazi, agati jewe ntaco niririye nta ngorane. Ariko abantu bakuze uyu munsi abantu bariko barakora igikorwa c'Imana nk'umwana arya indoro. Yesu nadutabare. Rero iyo umuntu yanjanjwe aragwara. Rero kubera abantu banjanjwe bagaheba ivy'ukuri, haciye habaho kugwara. Satani yaciye azana umushinga, programme ikomeye, ahamona ubukene buri mwisi, antimubwire ngo si ibintu Satani yateguye. Ndagenda abwira ibintu vyose biba birategurwa. Naco gituma hari ikiganiro nagomba gukora, ibintu nako ndarondera byerekana ibintu bimwe by'ukuntu bya amaprograma amwe agenda apangwa y'ibintu vy'isi, cyane birondera umukristo, kuko ntibirondera umupagani, birondera umukristo. Bene data, nagenda abwira ibintu vyose kubera twanjanjwe tugaheba Imana. Satani wewe n'abakozi biwe bagenda bapanga buri munsi. Reka ndababwira, mu burimyi Satani yarinjiye n'abakozi biwe baricara. Mu ndero Satani yarinjiye ahafata intebe muri izi nyigisho mu ndero, ibyo by'amashuri byo kwigisha abana. Mwiyobokamana Satani yarinjiye aricara. Mu ntwaro Satani yaricaye arashinga imizi. Mu bijanye no mu mibano haba mu ngo Satani yarinjiye n'abakozi we. Kubera iki? Natwe twebwe twakira ikintu cy'agaciro, ntitwamenya ko twarose iby'agaciro, tuca turanjanjwa. Twahawe inzahabu turonka intabonwa, ariko tuca turanjanjwa twigira nk'uko ataco twahawe. Ni nk'umuntu yo kugabira inzahabu, iyo nzahabu ko rutayizi, ugacufata iyo nzahabu ugacugenda ukagenda ukafata umunyota ku bacana muziko n'abacana kumbabura umunyota, murabona, ugafata umunyota ukazora yisuka ku munyo, ukazora yisuka ko umunyota yakubiki yaguhaye inzahabu ati ndaguhaye, akira genda wimenye uraba kubigenza, ugenda ukacwijana aho uzura suka umunyota, ukayishira mu suka tuzura suka ko wa munyota. Kubera iki? Ntiwayihaye agaciro, ntuza agaciro ifise, canke waruna kaza ariko wavyirengagije. Uyu munsi no guhinza habo aho guja kwidandaza, ugacwigenda ukacwibika munsi y'igitanda.
Yesu nabahezagira. Ariko kubera yuko abantu benshi bazi ko ari iby'agaciro, nagenda kugira uyu munsi wo guha amadolari nubwo benshi dufate nga mu gihugu iwacu bataza amadolari batarayabona, uwo yaguha ndabizi yuko worarubajije ivyo iyo noti yariyo kugira ngo amafaranga uje kuyavunjisha ukagira ngo yanjanjwa. Ndababwiza ukuri ntawo yatamwibarabara, nta nuwo yatabura. Muze mure n'umwana mutonya ntata amafaranga cengo yatabure kuko arazi ko ari icakamaro. Muze birabe uruyo yagonye niruhaye amafaranga rufashe mu ntoki ntirurekura kuko amafaranga nayo agaciro muri buno buzima tubayemo. Ariko iby'agaciro twarabyanjanjwe ko twanjanjwa kugakiza, twanjanjwa kuri Kristo, nitwamukora nkuko bikwiye. Ico bituma dukena kuko iyo umuntu ahevye Imana bumukene. Bene data nagenda babwire ubu buzima buzimvye nitwe twavyiteye, kuko iyo umuntu asenze Imana iramugaburira. Uko yavuze ngo no muri kigoyi muzorya. None ndababaza, Eliya cagihe cayanzara ntiyarya? Yararya igikona. Muze murabe mu bintu bikunda inyama ibikona birimo, mugihe ibikona nivyo vyamuzanira inyama. Mu gihe cyo muri Egiputa kubera Yosefu yari yarubasha Imana, kandi Imana ikaba ari umugambi yarasezeranye ku ruvyaro rwa Aburahamu. None iryanzara y'imyaka 7 ntimubona yuko mubagororotsi Imana mbeko itagoroheje abanyegiputa kugira ngo abari bo bategura ivyo abantu bazosuma muri irya myaka? Yahagurukije Yosefu mu bihe bitari vyoroshe, iramujana mu ruvyaro rwa wa mugororotsi, iramujana muri Egiputa. Hanyuma abariwe ayishurirwa ivyarya amabanga, abari bashaka kubihishura, hama abariwe ahabwa kije gikorwa kugira ngo bize bikunde ubwoko bw'ibabona bwo buze butabagwa, kugira bize bikunde ikiremwa muntu gitabagwe muri iryanzara y'imyaka 7. Bene data, ni muri abantu bagiye bakorera neza Imana, nta mukene yararimo kandi nta nuwashonje. Mwibaza ko babironka bavunitse, ariko uyu munsi abantu bariko baracuranguka, bariko baracurama bacuranguka, bamwe batana ibikorwa by'Imana, bava Burundi biruka za Dubai, bava za Burundi biruka Kenya, biruka hehe kurondera ubuzima, kuko ubuzima bwarazimvye. Ariko si ubuzima bwazimvye, nitwe twagomeye Imana, nitwe twanjanjwe kugakiza, nitwe twimye imyanya Imana gusenga, nitwe twataye Imana, kuko yavuze ngo nimwampeba nanje nzobaheba. Yesu nabahezagira. Imana uyihevye iraguheba. Yesu nabahezagira. Ni umuvyeyi mugabo, ni umuvyeyi umuhevye yumuteye akagere no nyirakurika. Yesu nabahezagira. Bene data nagenda babwire Imana dukorera, Imana twamenye umupolisi oyaye ntigumi rumva ntigumi turankumva ngo naka oya irakureka kuko yaraguhaye ubwenge nanje irankubwenge. Mubwo bwenge rero yaduhaye twategezwa kubukoresha mu bwa mbere mu kuyubaha, kuko iyo umuntu yubasha Imana, kubaha Imana nagenda babwire bene data niwo mutahe mukuru. Kubaha Imana ni umutahe mukuru w'indi mitahe yose. Wewe wubasha Imana ukayigororokera ukayitunganira, ibisigaye nagenda babwire. None ntiyabivuze ko ari inyongera. None ga bene data, inyongera hari umuntu mwopfa iyo ugiye kugura mu isoko ikintu urapfa umuntu, hari uwo murapfa inyongera ga bene data. Ariko twebwe inyongera uyu munsi nidutumye tumenja, inyongera niyitumye duhemuka, inyongera nitumye twanjanjwe, inyongera nitumye tuba babi. Niko ndababwira twe naho dusamaye Satani we Vyose yaraheje kuzipanga. Reka ndababwire bikenya yaje kuzipanga. Akarero ka mbere uyu munsi mu burimyi murabona yuko udateye muri iyi myavu iba yahinduwe mu maproduit chimique kugira ngo uronke umwimbu ukwiye biragoye. Ariko mu minsi heze murabibona iyi myavu sindiko ndabigwanya, ariko nagenda bereke mu minsi ya kera canke amasi amwamwe henshi murabizi nta engrais chimique twakoresha. Ariko uyu munsi murabona yuko udakoresheje engrais chimique ntiwimbura. Ico ni cambere. Gira kabiri, imbuto nyinshi hariko haza imbuto zitwa za kizungu ziza gusubirira no gutuma izo twahorana zigenda, kandi izo mbuto ugacumenga nizo zimbuka cyane kurusha zazi, ni kuko haba ari amaproduit ziba zaratewe. Igitangaje iyo mbuto uyitera umwaka umwe, mugira kababwira yuko uyiteye ntisubira kubaho. Ivyo byose nagana ndaza kubabwira iyo bigana ni kinyegeje inyuma yavyo. Ikigira gatatu murabona ubunye izo mbuto nyinshi zizanwa kugira ngo wimbure, hari imiti zipompa. Iyi miti rero nayo irafise ikindi kiniza gukora kuri twebwe abana b'abantu.
ntihera na produits chimiques biza gutuma murabona iki gihe turi mu isi igwiremwo cancer, turi mu isi igwiremwo ibintu by'ibigwara biteye ubwoba bitahora mu misi heza. Mwibaza ko biva kuki? Ikigira ikindi congerako handacari ku burimyi. Murabona iki gihe murabona neza yuko novuga turi ku rundi rwego rwo kurima rutari nk'ubwo twariko mu gihe giheze. Imbuto twarima kera, iki gihe turagira iki twarazihevye, tuko turima imbuto zitwa izi ntuburano. Yesu nabahezegire. Hari abaca bumva ngo mvuze tubura, eka siyo mvuze intuburano, nukuvuga nibi bintu bajana mu laboratoire bakabikora ukundi kuntu bakoreje ama produit iyi miti. Yesu nabahezegire. Ibi rero birafise iyo biriko biratuganisha, kuko nagenda kubwira uyu munsi nimba imbuto uguze uyiteruye umwaka kumundi mwaka ntuzoyitere. Zazi nitwaye tumenyere twadutera nk'akaroreka ndaba nk'akaronko ku bigori, nk'ubwo urasha nko aro nk'ibigori twe twara turi mugasanga bimara nk'imyaka n'imyaka umuntu ari karabirima kandi akaguma yimbura, mugabo ugasanga haje bishasha kurima umwaka umwe. Yesu nabahezagire. Sindiko ndabigwanya, ariko ndiko ndabereka ukuntu hari Satani wewe afise pra yapanze kandi wewe zabayereye isi, ariko twe dusinziriye tutariko turabona tutazi niyo bija kubera twanjanjwe kuko uyu muntu yanjanjwe ntaco yitaho. Yesu nabahezagire. Rero nukuvuga iki, nihagira cya gihe c'ikimenyetso cy'amajana 636 aribi mubona biriko bigenda buke buke bisotera buhoro hatanguye vya covid biravaho, bariko barapima bagerageza. Meruka kumva ikiganiro c'inama yakuru Amerika bariko bararaba ku batiwe zirya nkingo, bavuga bati abantu bazitewe bisa nuko bakatiwe urubanza rwo gupfa, kandi murazi ko zatewe abantu benshi bisa nuko ari abantu bakatiwe urubanza rwo gupfa. Nico gituma ubona hari ibintu byinshi bigenda byatuka n'impfu nyinshi zitandukanye n'ingwara nyinshi zitari zimenyerewe muri iyi minsi, bariko baragerageza. Kubera iki bobone pra nk'akarumo cyangwa none covid kijya gihe yavuyeho gute, none ko bari kiyage bavuga ko yica abantu benshi, mugabo ni murabe intambara y'Uburusiya na Ukraine itanguye covid yaciye basuspend, ubwo nyene yaciye hagarara. Naganda abwire Satani wawe imishinga yiwe yose yarayiteguye yaramaze kuyubaka mu gatwe bw'abakizwa turagize iki turasinziriye. None rero kandi ababwire rero mu burimyi sisi imaze kudushwara ntuzoshobora kurima utatewe icyo kimenyetso. Utigute ubwa mbere nta mbuto ufise uzotera ngo usubire kuyimbura usubire uyitere, uko ivyo abantu bariko bararima uyu munsi turiko turima ibintu biri programmable biri programme. Yesu nadutabara biri programme. Ubwa mbere udafise ngeri nturima ngo wimbure, higira kabiri udateye izi mbuto nyene z'intuburano ntiwimbura bishimishije. None ubwa mbere udafise ico kimenyetso ntiwemerewe kuronka ya mbuto, ntiwemerewe kuronka wa mwavu. None wumva uzocubaho gute? Yesu nadutabare. Ndiko ndabereka ukuntu abantu twanjanjwe bituma dusinzira. Ikigira kabiri mu ndero, kanje mu ndero y'abana uyu munsi abana bariko bariga bariko baheza amashuri bakira abana bato cyane, baca ubwenge bakiri bato, hanyuma bagaca babigisha ibintu by'abantu byahora byiga abantu bakuze bakabinjizamwo bakabacengezamwo buke buke, na cyane cyane ikintu gikomeye cy'ubusambanyi. Yesu nabahezagire. Genda murabe inyigisho zaho zigwa mu mwaka w'10 ubu ziye ziga abana bo guhera muri primaire, mu wa gatatu mu wa kane ngira no mu wa kabiri ngira no mu wa mbere, bo baraziga bakura bazi ivy'imibonano mpuzabitsina, bakura bazi ivy'irondoka rijanye n'amagara meza n'amagara y'abantu. Naco gituma hariho nibigo bigenda bibafasha bagenda bitura. Ibi ndiko ndabivuga nko bibayemwo, narabaye mu nyigisho mu mashira hamwe amwe yigisha mwe nizo nyigisho nkiri umunyeshuri narabibayemwo je higeno hino ndavyiga, nari imbere no mu bagomba kuvyigisha abandi, naho Imana yamfashije sindabikora. Reka ndababwire ubunye hariho umugambi wa Satani uko umwana yigishwa ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza guhera umwana mutonya agakura azi neza yuko kubera ubuzima bwazimbye wategezwa kuvyara abana babiri. Numushinga ukomeye abantu bakure arabicanye ubusambanyi bugwire. Uko umwana amaze kwigishwa kiri mutonya iby'imibonano mpuzabitsina ukuntu barangura amabanga yabubatse, aca akura agize iki afise igisharara cyo kugomba kugira iki kugira pratique kuri mugenzi. Nico gituma ubona abana benshi nagenda babwire abana benshi bakura bazi ico iri jambo ryitwa sheri. Naratanga imfise abana batonya
Fisa abana batonya ariko nabandi bana bariko baravugana muriko mugira ikinza numva bambwiye ngo turiko tugira ivy'abasheri. Hageze aho umwana mutonya umwana de 3 à 4 amenye ivy'abasheri. Kubera iki ni programme ya Satani. Nimwabona uyu munsi ubusambanya ari bwishi ntimwibaze ngo riko biva handi. Ni umushinga Satani yateguye vyicare bimaze ikintu igihe kinini abantu twita ngo nabahegwe bisi twita ngo nabatunzi karuharawe mwisi bariko bazana iterambere ko nibo babirimwo. Yesu adutabare nibo babirimwo. Naratangaye igari ndiko ndaba ukuntu papa aheruka kwakira aba bakinyi b'amafilme bo muri iki kigo cyo muri Amerika gikina amafilme giheruka gusha cyaheruka gusha muri cya gihumuriro wa tera abantu bakina amafilme y'urukozasoni ibintu by'amafilme ariko arabakira bo muri Hollywood ariko arabakira ababwira anabashimira anabwira ko bokina ibintu byinshi baba bavuga ko bonashira n'imbaraga zuko abantu basubira kuja kurabira amafilme mu mazu yabigenewe. Uwo n'umuyobozi w'abitwa Abakristo ku isi yose, n'umuntu yitwa umurongozi w'idini rikomeye mu isi. Yesu nadutabare ariko ashishikariza abakinyi b'amafilme aribo bategura y'amafilme pornography y'abasambana aribo bariko bakwirakwiza ubutinganyi abagabo basambana n'abagabo mu isi aribo bariko bakwirakwiza ibi byose zi programa zose mubona mu isi. Ariko uwitwa umuyobozi w'isi arongoye ishengero kanaka bavuga ko aserukira Ubukristo arabakira bagirana ibiganiro kandi hacabamwo n'uwavuze yuko ashimira Katolika ashimira Vatikano ko yagiye ifasha Hollywood mu bihe byagiye birengana ikayitera intege cyane mu bikorwa byagiye bikorekerayo. Tugaca twibaza abantu tugaca tuja ngaho tugasinzira amenye tugashira hejuru ngo ibintu ni vyiza tukararama ariko ntuzi abari imbere yacu ko bariko badutegurira baducukurira icobo cyo kuduhambamwo. Kubera iki twanjanjwe twabwiwe ukuri twumva ukuri ariko nyakuri ntitwaguha agaciro. Yesu nabahezagire nukuvuga nuko nacenda bijaniranya nukuvuga iki mu ndero Satani yamaze gutegura programa kandi yimbitse mwiyobokamana ho nagenda babwiye nivyo neko ndababwira kumva umuyobozi w'ishengero kanaka yakira abakinyi b'amafilme narababwiye uheruka ibi by'amafilme ukuntu bigenda vyica abantu bugenaga ni bene data twari dukwiye kureka kwanjanjwa aho sikera nubu vuba arika aragira iki arabakira mugace mubona ari naho muze murabe ubu abana bose bifotoza nzohava nkora ikiganiro kijanye n'ivyo bintu usanga amafoto bagishira amasinye kanaka hirya no hino. Naco gituma bene data abantu muri mu mihari ya Katolika mwitonde ibi bimenyetso mukoresha intoki muze murane niyo pateri karahezagira hari intoka gonda nizisigara zige n'ibimenyetso bya Satani kubera abantu banjanjwe batazi ibyo barimwo njo gituma nivyo bakora batazi ibyo ari byo. Uyu munsi barabaje ugasanga umukizwa cyane n'abapastori hariho nabo maze masimisi ndabibona ko arabungere ugasanga ariko bagira amasinye ya Satani amasinye y'ijisho amasinye y'intoki amasinye y'ibintu bya nyandagutaki abantu tukabibamwuko kandi twitwa abakizwa. Imana dutabare bene data nimba twicaye dusinziriye Satani wewe ntiyicaye. Mu kijanye n'indero ntibigarukiraho murabona uyu munsi hariho ibintu amarobo akore mu matelefone burya n'izi telefone ni nziza turazikoresha no internet turayikoresha ariko nimbi ariko none ko ivyo bihe tugezemwo ko nibi turiko turabibabwira kugira ngo umuntu yikebuke tubibabwira dukoresheje ibi tubigenze gute tukezwa kubibamwe ukunyene ariko nk'umukristo ategezwa kumenya ukuntu tubigendamo. Murabona ubu unye uzura wuguruye WhatsApp ndavuga kuri WhatsApp Messenger uzobona harimwo akantu k'umuzingi ni Meta ni application yitwa Meta isanzwe indani muri WhatsApp. Hariho n'iyindi yitwa ChatGPT abo abantu benshi birirwa ko babaza amakuru ChatGPT ibi nibi byinshi no mu mashure ndagenda babwire abarezi abigisha mu nyumva bigisha uyu munsi nta giharuro wotanga nta devoir nimwe wotanga umunyeshuri ke kukuzanira inyishu nabo utazi kandi yo kubera iki ChatGPT icyo ushizeho cyose iguha response
kuko nagenda babwire narakurikiranye neza ivy'iyi ino artificial intelligence, narabikurikiranye neza ruri abikora ikiganiro n'ukuntu vyagenze, kandi uyo muntu mumenye neza aba bantu bakora muri iyi migwi gwihishwa bo baba babizi babazi n'ivyo bariko barakora. Narakurikiranye ico kiganiro bene data, nanje nca ndaraba narigeze kwa ndiko ndayikoresha, ndaraba uburyo nyishuramwo n'ukuntu bigenda. Ni programa yashizweho ndabisubiyemwo, bakizwa muri kumurakoresha ibintu vya chat GPT, ndabisubiyemwo. Iyi ni ntuze yaje kuducekinga, ni perereza iyi migwi ikorana na Satani. Aba bantu bariko bagenzura isi bashizeho kugira ngo baturonderemwe amakuru yose turimwo, amakuru yose turimwo tuyashire ahagaragara. Umuntu wese urumva ubuntu wibaza byo kugaruka kwa Yesu, niyo bazi yindi mirongo, niyo bazi ibindi bibazo abibaza chat GPT. Bo bariko baregeranya amakuru, bariko barahimba, bariko baregeranya amakuru y'isi yose y'abitwa Abakristo, kuko Abakristo niyo turiko turabaza ibibazo bitari bike. Ayo makuru bamaze kuyegeranya bazoca badukorera icitwa ikinyoma kiri fake, badutegurire novuga nti nico twokwita kugaruka kwa Yesu gutariko. Babikore mu ikoranabuhanga, berekane ko abantu bagiye babuze baburi wirengero, abantu ce twihebura. Ivyo mubimenye, kandi vyari biteguwe no muri no minsi, nuko sinzi ukuntu vyagenze ngo ntibibe. Hari amakuru nabonye avuga kuri ico kintu. Yesu nabahezagire, tumenye ibihe tugezemo, tuge kwanjanjwa, tuge gufata ibintu minenegwe, tuge gufata ibintu nkuko umenga ntibituraba. Hari abantu muri no myaka babaye nkuko umenga ibiriko biraba muri isi ntibibaraba, ariko ubwo n'ubupfu, kuko biraturaba. Hari gihe ushobora kuba mu nzira utazi ivyo uriko uragenda nk'ivyo ari byo. Yesu nabahezagire. None rero bene data, murabona ibi bibazanye ibintu intelligence artificial yo AI, nukuvuga iyi nayo yaje ni perereza ririko ridukuramwe amakuru, nkuko ano matelefone ayatugenana ama smartphone. Burya ivyo dukora vyose, amafoto yacu, kamera, byose barabifise mugabo nk'Abakristo. Hari kibazo mwigeze kubaza iyo AI yavuze ati kijanye n'uku kuntu umuntu yoshobora guhunga ibintu vya kino gihe. Yavuze ati uwo muhinga wo kubihunga nuwo gusenga Imana, nuwo gusenga ati kuko umuntu yari muri Yesu neza, ibi bintu naco bizoshobora kumugira. Mugo umuntu uzi gutabirimo uragiye budatatse. Yesu nadutabare. Wa muntu wewe waje gukizwa kubera wirondera inyungu kanaka, bayinyungura zironse mugabo ijuru muranyuranye. Yesu adutabare. Ereka mbandanye niko ndabacira ku mayange kuntu twinjiriwe mu mpande zose. Nababwiye kuca uburimyi, ndababwiye kuco indero. Uyu munsi muraye kuca imiryango naho, kuca imiryango uyu munsi murabona uno munsi ari divorce, divorce ziteye ubwoba. Uza wumva ngo nakana naka batandukanye iki, ibihugu byinshi abantu bariko bahukana kubera iki? Hari ikintu Satani yakoze gikomeye. Uyu munsi murabona ikintu cha planning familiar twamadusemerera, bantu bakizwa reka ibi bintu, mwabantu nimureke ibi bintu, nukwica muriko murica. Abantu bakabifata minenegwe. Uyu munsi kuvyara abantu, urumva kuvyara ku rugero nivyo biri mu mitwe y'abantu, ni programa ya Satani. Abantu none ndababaze, nta muntu uyu munsi adafise abana inda yiwe inaniye. Nta bantu bafise abana barenga 10, 11, 12 mugabo batarara ubusa, mugabo ufise babiri bakunaniye kugaburira. None ko muriko muvyara bake, muriko muhunga igihugu muja za Dubai gukora iki? Muriko muja za Kenya kurondera iki? Muriko muja muri ivyo bihugu vy'Abarabu, bamwe basiga imiryango, abandi bakasiga abagabo, abandi bakasiga abagore, muja kurondera iki? Yego kwari kuvyara bake, inda yiwawe yo ntiyo kunanira. Ukora kuvyara bake, nta misoro itavyaye iriki iragenda. Kurondera ni vyiza, kandi kuronderera hose ni vyiza, ariko nagenda babwire yuko nimubanze mumenye tureke kwanja, menye igihe turimo. Iyi ni programa Satani yashizeho kugira ngo asambure ingo, kugira ngo ubwa mbere burya bene data Imana irakunda urugo, kandi abavyeyi bobo muca mubimenya kundusha, muca munebona kundusha. Naje n'umuvyeyi n'umupapa ndubatse ndafise abana. Nukuvuga iki? Umwana wese avuka afise umugisha wiwe. Ndushaka kuba byarari 10 ntuzobura ico bagaburira, kuko Imana izi icabo bana bazovamo. Ntuzobura ico bagaburira. Ikindi Imana
idutegurira ubuzima twebwe tutaranabaho. None wewe ugomba kubyara ego abushoboye kurera. Satani wewe arabizi yuko muri abo bana uzovyara ko hari mwo gukijije. Naco gituma aca kubwira ati genda ku buryo, genda muri planning familiale kugira ngo wa mwana bikune ntazovuke. Kandi kuba wabishizemo uruhara ntazovuka. None uba abavyeyi mwatwitse umukada mukarira abana banyamashure mukabakora ivyo mwategezwa gukora, kandi ari abana benshi uyu munsi aribo bagarutse kubaramira, akaribo bagarutse kubatabara mona babangana gute. Erega ni wagororoka naho uvuga ngo ntakazi kari ntuzokabura. Heka ko ruzoba wagororotse Yesu nabahezage. Yo kubera abantu ubukunzi bw'indabwa amafaranga dufise n'ubukunzi bw'indabwa ibintu tugaheba Imana, ubu rero turi muri ivyo imiryango ingo ziko zirasambuka kubwo kutanyugwa, kubwo kutakunda Imana, ingo ziko zirasambuka tayari. Yesu adutabare. Ikindi mu mugambi wa Satani uriko uramara abantu, Yesu nadutabare. Murabona mu ngo nyene, murabona abantu benshi babaye mu myidagaduro kuguma birabira ibintu hirya mu matelefone. Rero kubera yuko Satani azi cyakora wewe acaguma arungika ibintu, kuko nagenda babwira nk'abantu muje kuri YouTube nimba ukunda kuraba hewe amasanamu y'abasambana, ugipfungura telefone ikintu cyambere kitangiza imbere nayo ma video y'abasambana. Ukunda kumviriza ubutumwa bwiza, amasheni ukunda kubwumvirizako niyo yaparese ubwa mbere. Ukunda kurorera amakomedi, ikintu cyambere kizo ugipfungura YouTube y'umuntu, ikintu cyambere kizotibuka ni ya makomedi. Rero icyo umuntu wese ari baratuzi, Imana dutabara. Abantu tuje kuri YouTube mumenye yuko akakaguga kontorora isi karatuzi, kazi ibyo ukunda, kazi nibyo wirigwamo, kazi nibyo wumviriza, kazi nibyo ushaka, kazi nukumeze, kazi nibyo ukora. Kuko nimukunda kurorera amafilime y'ubusambanyi, barazi kuri umusambanyi bacaka kurungikira ubwo busambanyi. Nimba baze ukunda kumviriza ijambo ry'Imana barabiguha. Yesu adutabare. Naco gituma navyo nyene biri mu mugambi Satani yagize iki yinjiyemo. Reko ndababwira nti impande zose Satani yarinjiye. Hao ma guverinoma Satani yarinjiye, mu burimyi Satani yarinjiye, mu gusenga aha mwiyobokamana hoho yarinjiye. Uyu munsi abantu baravuga Yesu, je ndakunze kubwira abantu ntimwitonde. Uyu munsi ntihari wundi mu Yesu abantu beko baravuga. Ushaka kumbwira umuntu avuga Yesu ari umusambanyi agakizibi abantu bagakira. Jewe ivyo narabibayemwo ndabizi, ndiko ndabwira ivyo nabayemwo. Je narabibayemwo kuko arabona sengera bakize. Ariko nagenda babwire ntimukangwe n'ibitangaza, kuko naho nyene Satani afise umushinga munini na plan nini muri ibintu vyivuga butumwa. Imana dutabare. Nama nabahaye intahe z'abantu bagiye babohoka bakorera muri ivyo bintu. Abantu benshi bitwa abakozi b'Imana uyu munsi bariko bakora umushinga wa Antikristo. Ikimenyetso cyambere ikizoba kwereka bashira imbere ivy'inyungu n'inda zabo. Barangwa n'ugwanko, barangwa no gukandamiza abo barongoye, barangwa no kugira iki no kutitaho abo barongoye, babimfuvye cyaye baba bapfakazi, bobo nizana gusa. Ibisigaye ntubabwire. Ivyo kuja mwijuru ntavyo bababaye inda zabo. Abo bariko bakorana na Satani binyegeza inyuma y'izina rya Kristo, ariko arabakozi ba Satani, bariko basohoza umugambi wa Antikristo. Naco gituma muntu uyu munsi amashengero ariko akora ikintu cyo kuvuga ngo reka tujane nibiye, tujane nibigezweho. Mbwira umuntu akorera Imana ariko aja mwijuru yemerera abagabo n'abagabo basambana ngo nibagira iki, ngo nibahezagirwe mu rusengero. Ubuho bariko bahabwa n'amabanga. Nje ndazi amashengero amwamwe harimwo abitwa abakozi bayo bitwa ko abakozi b'Imana, mugabo ari abagabo basambana n'abagabo. Ndabizi kuko navyo byaratswe kunkorako. Ndabizi sikera ni 2015 na 2016 niho namenya umwe mu bagenzi twagendana yitwa ko ari umukozi w'Imana, sanga ari muri abo barongorana basangiye ibitsina. Ndabizi abantu benshi bisambanya bitwa ngo nabakozi b'Imana. Ndabizi n'ubusambanyi bwo ku matelefone. Ndabizi iyo byazana ko byatangwa mu bantu bitwa ngo bakorera Imana. None muca mumbwira gute ngo twebwe ntituzi ivyo dukora, mbwa hari abazi ivyo bariko barakora, hari n'abazi ivyo bariko baraje, kubera abantu benshi bariko baranjanjwa. Sigurira uyu munsi umukozi w'Imana ariko araja mwijuru yogira icapfa na mugenzi we gute bakanka guhariranira. Nsigurira bene data. Ikindi
umuntu ariko aja mu ijuru yogira umugambi wo kwica mwene se bigenze gute? Naco gituma ari abantu uyu munsi sintinya kubivuga neruye, ari abafrimaso, ari abasataniste, ari abariminati, abari mu mashengero, bamwe bitwa pastori, abandi bitwa patiri, abandi bitwa abavugishwa, abandi bitwa baki, ariko bari mu mushinga wa antikristo. Uberuka papa aheruka arenganye yemereye iby'abatinganyi yuko bahabwa agaciro muri katolika, abantu mwakomye induru, abandi nabo murabyamagana ngo sivyo. Nagira ndababwire bijya byashizwe ahagaragara kiya gihe, ariko byo bimazeyo imyaka myinshi. Je nabatangwe kumenya iyo 2015 bihatswe kuba kubagenzi twagendana, kubw'umugenzi twakundana, kandi nubu naho yonyumva ndazi yuko n'umupadiri akomeye. Ariko arabivuga, bamwe baravyiyamirije. Ndazi ko nakoze n'ibiganiro bimwe ndiko ndashira ahabona amabanga mwamwe, abapatiri bamwe bakambwira ko nagwaye trauma, abandi nasaze, bikwiye ko banjana kwa rujani. Kubera iki? Ukuri kwabo ndagushiza habona. Naco gituma bene ndagenda babwire, nimba dusinziriye Satani nakagwi kiwe kamukorera ntigasinziriye. Naco gituma mubona uyu munsi ariko hari yubaka ikintu citwa impuzamadini. Iki kizokoreka ariko hari yubaka ikintu cy'impuzamadini. Genda murabe no mu mashengero uyu munsi ahari ibintu batahora bakora byora bizira batanguye kubikora. Genda murabe mu mashengero nk'amashengero ya Gipanekoti ntibahora batamba, uyu munsi batanguye gutamba. Kubera iki? Bagomba ko ibintu byose biba bishasha. N'umushinga wa Satani. Sintinya kubivuga, nagiye ndaba mu byagiye biraba naha mu Burundi, haba mu bikorane bimaze imisi biba, ukabona ko ari ibintu byahindutse mu ishengero ry'Imana. Ni pra ya Satani. Nagenda bibabwire kandi bivuge neruye. Yesu kuko jewe nta muntu nkorera Imana niyo yampamagaye. Yesu nashima. Naco gituma ganda babwire, mu kintu ciyoboka Mana Satani yarinjiyemo Bwose hoho acaricara. Novuga ni Satani yarinjiye yambara umwambaro w'ubupastori, acaragenda yicara hera, aricara neza arashinga imitsi. Niko bimeze bene data. Naco gituma muzobona uyu munsi ndabisubiyemwo, bene data bakizwa muri mu mashengero atandukanye, waba uri umuangirikane cyangwa wari umuki, sigurira. Wewe ushobora gusengera umupastori w'umugore bigenze gute? Haraho urabona katolika igira umupatiri w'umugore, bajya bo bazi ivyo barimo, mugana mwe ntimuzi ivyo murimo, murabuze n'ivyo mukina navyo. Genda murabe guhera mu isezerano rya kera nta mutamvyi w'umugore yabaho. Genda murabe no mu ntumwa mubo yatoye nukuri Mariya nyina wa Yesu, muba gore bo mu isezerano risha nta numwe amuruta. Ariko ndababwira, none ko Yesu mubo yatoye ngo babintumwa ko atahere kuri Mariya. Kubera ikishengero atarisigaranye Mariya akarizigarana Petero. Bantu uyu munsi mubuze nivyo mukina. Naco gituma aba bantu muri ko mwimika abapasteri b'abagore n'ababifise mu mitwe, ndetse ubunye imitwe yahiye ngo bitabe bitagize iki. Nagenda babwire ibyo byose abo bose bari kwakorera inde antikristo. Sintinya kubivuga, ntawe uzonyaka mikoro, nta wayimpaye, nayiguriwe na data. Yesu nabahezagire. Ntimusho mwobisige soma mu ijambo ry'Imana ko Bibiri itubwira ngo ugomba kuba umurongozi w'ishengero, ngo ubigomba ategezwa kuba umugabo w'umugore umwe. None ko batavuze ngo ategezwa kuba umugore w'umugabo umwe, bisigurira aho hantu muca abantu uyu munsi murongowe mu mashengero n'abadamu b'abapastori b'abagore, muca musigurira ico kintu. Nimwabona ari umupatiri w'umugore murabona bobo ndabisubiyemo, bobo bazi ivyo barimo, namwe ivyo murimo ntavyo muzi. Nimba mubizi naho muriko mugurisha ubugingo bwabo murongoye. Kandi agenda abwiye bene data, muri iyi abantu benshi ntibakunda abandi, barikunda. Icyo nico kizokwereka aba bantu bariko bakorera antikristo. Ikigira kabiri, ubutumwa bwiza bavuga bugwiriyemwe imigisha, bugwiriyemwe amafaranga, bugwiriyemwe icubahiro. Uzosanga naho bagiye bafise amakorteje, aho bashitse bagomba kubahwa, ntavyo guca bugufi, bagomba ko ibintu byabo byose bigenda ku murongo. Bariko bakorera antikristo. Ikindi bagomba ko ivyiza byose biherera bitumbera kuri bo, bariko bakorera antikristo. Ikindi
nta butumwa bwiza bwo kwihana bashaka, nta bihana ibyaha bakeneye, ndetse n'amasengesho ntayo bashaka, mbere naho bari barayabuza bakayirukana. Bariko bakorera antikristo kuko barazi ko amasengesho abayeho amaze kubaho baca bagira iki, ivyo biramenyekana. Ikindi congerako, aho bari banka n'abavugishwa, nubwo hagwiriye abavugishwa b'ibinyoma, kandi abavugishwa b'ibinyoma bo barabemera, muga abavugishwa b'ukuri nabo bakabagwanya kuko bahava basero bakavuga ivyabo. Abo bariko bakorera antikristo. Sintinya kubivuga, ndabandanya. Ikindi kibaranga nuko no mu mashengero yabo ntibimika batowe n'Imana, bimika bo nyene nabo batoranije, bimika bo mu nzu zabo, bimika abahungu babo, bimika bakwe babo, bimika bakazana babo, bimika bene nyine. Ntibimika, ntibaha ibikorwa vy'Imana ababishoboye babitoranirijwe n'Imana. Abo bariko bakorera antikristo. Ntibitaho igikorwa c'Imana, ntibaraba imfuvyi, ntibaraba abapfakazi, bitaho inda zabo. Bariko bakorera antikristo. Ni umugambi wa Satani. Naco gituma nimushobora kumbwira ko abantu bashobora kuja hamwe bagapanga ukuna reka duhindura ibi tubigenza ukunye. Ni Imana iba yabibabwiye. Sindabinjiriye mu bikorwa, sije nabyo bahaye. Ariko bene data ndikombwira umuntu wese adukurikirana ibiganiro cya NGIRAKAMARO TV, menya igihe turimo, bantu nimureke kwanjanjwa, bantu nimureke gusamara, bantu reka gutumwanya, ahubwo umwanya twotaye nimuze twagiye imbere ya Yesu, tuje imbere y'Imana twiririre dutabare. Ndagenda babwire iyo abantu twari ko dukorera neza Imana, nta bubukene dufise, nta n'ubukene buri mu gihugu, nta niba mu gihugu nkuko biriko biraba muri kino gihe byobaye, kuko turi imbere y'Imana, tuba tubereye izamu igihugu cyose, tuba tubereye izamu abantu bose, tuba tubereye izamisi. Nimba abantu byatunaniye gusenga, umenye ko hari abiyise abanyezamu b'isi n'igipolisi cy'isi kijejwe konona no kuyobya no kugira nabi no kwica ubwoko bw'Imana. Ibyo mubimenye, Yesu adutabara. Kubera abantu twanjanjwe, twarinjiriwe ntitwabimenya. Uyu munsi abantu birigwa kuzimu, bitwa abakozi b'Imana, bakaja kutuzanira imyuka ihumanye, imyuka mibi pfuye. Tukaja ngaho nta n'amaso yo kubona tugifise. Kubera iki? Barayamenye. Abadayimoni barayamenye. Abantu bakorana n'abadayimoni kandi bari mu ishengero ry'Imana. Kandi agarabwire abantu uyu munsi baruzuye. Kubera iki? Kubwo gusamara, kubwo busamazi. Imana dutabane. Ko ndababwira rero ukuntu Satani yinjiye mu bintu byose, mu mpande zose z'ubuzima, kugira ngo bize bikunde. Igihe c'ikimenyetso cyamba cya 336 nta uzogicika atafise mpwemu yera. Ndababwiza ukuri, atafise mpwemu yera kubicika biragoye. Kandi ndababwire uyu munsi ari abantu turiko tubona nk'abapagani karuhariwe, ndababwire burya, reka ndababwiza ukuri, abantu bari muri katolike bataramenya ukuri ariko bagiye kukumenya, ejo nibakizwa bazokizwa neza kurusha twebwe tubimazemo imyaka n'imyaka. Kandi abambizirima nibakizwa kuko baza bazi ibyo baciyemo, we wakijwa azokizwa neza, azokizwa nk'ushaka Imana, azokizwa arondera ijuru. Muga abantu twabivukiyemo, twavutse muhira ari abakizwa, uyu munsi twiko tubigendamwo nabi, mbere bamwe muri twebwe turiko tuja muri iyo migwi y'ikuzimu. Mani dutabare. Bamwe akabare baririmbyi, ugasanga mu rusengero abantu bako baravugishwa ibintu by'abadayimoni, abantu ugasanga bari ko barundwa ngo narababwiye abantu bako bakoresha ibintu by'amavuta, ibintu by'ibimenyetso, ibintu by'ibitambara, ibintu by'amabuji, bahamagara imizimu, bahamagara abadayimoni. Ndabisubiyemo naco bizongira. Izi nsengero ziba zihambwemwe abantu iyo ariyo yose bitwa ngo nabakozi b'Imana, muhatinye n'inzira ije kuzimu. Mani dutabare kuko twarinjiwemwo. Hari abakozi ba Satani bariko barakora ku mugaragaro uyu munsi, ariko bakorera hagati mu ishengero, ariko bakorera hagati. Ibi byo kumbuga byo byose nigwa ndabijamwe kuko hari amashene menshi, hari amacano menshi abadayimoni bakorera. Komeretse kubona idayimoni kirivuga ngo jewe ndi dayimoni, ngo shaka mu nkora kore nta magufa afise. Kandi ibyo abantu bakabyumviriza n'abakristo benshi, akosanga nivyo duhurumbira gusa mu ubutumwa bwiza bukagira iki, bukatunanira kumviriza. Bene data, je nagenda babwire
hari igihe murafata umwanya kugira ngo nje kuri izi mbuga ndondere ibyo dufasha, kuko hariho bimwe usanga bija ko kuba babihishuriwe cyangwa bagomba ko abantu b'Imana batabagwa n'ibindi tugatorondera mu mabanga abagenda arakogwa nibigenda biravugwa muri kino gihe cyiza. Kandi nabwire twarinjiwemwo guhera mu burimyi, mu bworozi, turinjirwamwo mu gusenga, turinjirwamwo mu ndero, turinjirwamwo mu magara y'abantu. Mu vy'amagara y'abantu rero twarinjiwemwo nta byinshi ndabivuga ko, ariko menye ko twagize iki, twarinjiwemwo. Sindiko ndabigwanya, ariko ndiko ndabwira abantu b'Imana mwikangure, umuntu wese aharasenge, kuko igihe tugezemwo ni igihe kitoroshe, ni igihe abantu tugiye kwemanga ukuri, tugiye gucibwa iki amazosi. Turi mu gihe aho ikimenyetso cy'amaja 336 kiriko kirategurizwa gose. Nkiri ku ishure turiko twiga icitwa piste electronique, nize ibijanye n'imashine ordinateur, umufundi wa byo kuzikora, abafundi babo bita maintenance. Ubwonko bw'imashine nibwo bariko barakora iyo bita processeur, niyo bagerageje barakora kuburyo izoba ingana n'urutete rw'umuceri, bakazoyishira mu kuboko cyangwa ahandi hantu imbere mu gahanga, kubyo guko ishobora kuba connecte n'ubwonko, hamwe ubwonko bw'umuntu bubasiriveye ibintu byose bashatse, banagushiramwo banagukoresha n'ibyaha bashatse. Ariko abantu uyu munsi turisinziririye, bo programa bayigejeje ahantu, bo bana programa yuko gushika umwaka kanaka bazoba babihejeje, mukuba biriko birukanga cyane ku buryo bwuko na 2030 ishobora no gushika bo bamaze kubigerako. Ariko abantu turasinziriye, nituzi nivyo turimwe. Imana dutabare. None bene data, reka ngeze ngaha, nivyo bangombwa nzokora ikindi kiganiro cihariye bino bintu, ariko nagenda babwire, iyo umuntu yanjanjwe atakaza vyinshi, iyo umuntu yanjanjwe aragwara, iyo umuntu yanjanjwe yica societe, iyo umuntu yanjanjwe yica nabo bari kumwe, iyo umuntu yanjanjwe yica n'uruvyaro rwiwe gose. Ivyo byose bigapfa kubera kwanjanjwa k'umuntu umwe. Muze murabe Aburahamu kubera yasamaye gatonya, uruvyaro rwiwe rwahawe igihano cyo kugira iki, abamukomotseko atari nawe, abamukomotseko bahawe igihano cyo kuzogenda kuba bacakara no kubinyagana no gukorera abanyegiputa imyaka irenga 400 ku minota mikenya tutazi uko yo bayara ingana, yasinziriye kugusamara gutonya yagize, ibindi byose akabihimbagura mbw'inyona akazireka. Hari utuntu rero dutabana duko turanjanjwa ngo bijewe n'ibindaba ngo bige n'ivyabariya, ariko ariko tugiye kuduhezayo tukazotuma abantu benshi bagwa muri gihenomu. None bene data, wumva navyumve, wabigenegwe, jewe ndavuze ndigiriye, ariko mumenye neza ibihe biradusatiriye. Ivyo mwabwiwe, ivyo mwumvise, turi mu gihe cyavyo biriko birasohora, bya bihe Yesu yasiga tubwiye. Nahawe nahanje ho kuraba ukuntu bimeze, ukuntu ibihe turimwo iyo biriko biraja, hanyuma uyisubiremwo nisubiremwo. Ivyo utari hano uvyihane, nawe utari hano wihane, umenye neza yuko tugiye kwinjira mu gihe umuntu wese azokwibako ku ruhara rwiwe, ku gatwe kiwe. Yesu nabahezagire, uragahezagirwa mwami wacu Yesu Kristo. Urakoze Mana kuri kano kanya, ibisiganya kuba shishikara kubana n'umuntu wese azokumviriza bino, ushaka kumugira neza, mwizanye rya Yesu Kristo. Amen. ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda, ntahatanezera.